Mwicara umuganiriza umubaze ku kazi bebe vyagenze gute ko mbona umeze neza aca bikubwira byose kandi abari proud everything abari proud everything kurundi ruhande numva ko ari gihe n'umugabo ashobora kuba vyitera ka KERCY nawe urugo rwawe uri kurarusambura uri kuwisamburira ko nk'impene uri kuja ngaho uzana abakozi b'imanga umugabo wanje ntashobotse mufate neza urabeka adashobotse mubembereze mufate imana umviriza bene ngi bebe harageze ko umugabo umufata neza umuhekeya umwiyegereze bye bebe ngiye mu masengesho ayo masengesho imana yakubwiye uko uyagutsa n'umugabo nayaye shari nyene pastor yambwiye no musikonza kumufasha guharura amashikanwa aruta urugo rwawe kuva ryari shari nta muntu musigaranya acagenda kuzana kademo gaba karamuhakeya mu mwanya uri mu masengesho agaca usanga ndagiye kurongorwa sinawe nkuko nakubwiye si telefone mu telefone connection ndagiye kurasanga connection imeze bien connection ndinda kujana kuri antenne nkagira ngo connection ariko sinzokwe ukuboko kuzohava kumugarabe nishinzohava ngenda mwibarabara Dinchu tumuca wumva mugoma mushwana murasohotse mu ijoro mugoma mushwana makubwira ati ni bibaho kubera iki ati muhira narajya narambara narasohoka narakora ico shaka so nikubwira ico naje kurondera mu rugo mwinzu yawe acatanga kuyitumwa mwiyumwobo yawe ngo ninzu ico no hanura batipe kwabuzi yuko ufise gahunda yo kurongora gabanya gukubura nagabanye gukubura ukabuzi yuko atayo ufise kubura muga kuko uzoshika mu rugo umugore atangwe kukugaya mutawe mukugira ama divorce kweri umugongo warapfuye umugongo wararushe ntacuki gacu usanga umugore ariko arakugaya gusanga akwicaye ko bandi abagore bikigiye akwicaye bandi bagore rero ujya mugabo cyagaho cyo ndi kiboga gicinga hamwe site bose baramerereza we hajurazi ntavyo mwamenyesha muri ivugisha nikiboga ububoga ndaburya bya mwana ntibisigure uko uca bibagira umugabo wawe nimba bya mwana ntibisigura yuko umugabo wabaye yarara nimba bya mwana ntibisigura ko umugabo wawe abaye umucafu bitaho bose kenshi usanga aca bakunda kwitaho umwana gusa ugasanga umugabo aragukoze ko manzu ndega no se umwanya mbesera umugore abwira umugabo cyane kibagira umugore agasanga nimwitaho n'umwana mwitaho n'umugabo sha uwo mugabo dressing ngene no bivuga benisho kugira ngo abantu babitahure kugira ngo umugore abakobwa bitahure n'abagabo mwaragize bakwe murabaronka twebwe ntabo turaronka mana twebwe namo hamva bariko bapfa kubwishi ubu mbwira mu bantu bose baze kumva n'uyihe mukobwa urumva yapfuye This is Step Media channel progress for this industry ya Buja Flavor check nyamakuru cema kibazanira bishesha muvuga muri industry ya Buja Flavor nkuko tuma tubikora rikatunze dukingurikira Imana hama dusubira dukingurikira namwe bakunzi ba Step Media kabiri gatanu indwi wherever you are ndabakunda cyane kandi big up sana vraiment kuri support mwa mutwereka vraiment kuri wa mutima nyina mutwereka yuko mukwiye gutushigikira kugira ngo tugere ku yindi ntambwe yes umutumiranje witeka ni KERCY turuza kuyaganira nabo byinshi aza kutubwira byinshi kuvyerekeye ubuzima busanzwe n'ibyo dukeneye ko duhanura abantu no munsi mbega bibaza ko divorce zitegwa niki arandi bavuga yuko zitegwa n'abanyene batararongorwa na cyane cyane n'izi look zabo nuko usanga arahuye n'umugabo wundi yaciye amwifuza bigaca bigana gusanga urugo rwabo rurasambutse bitewe nuko KERCY yambara canke bitewe nuko KERCY yifata canke bitewe nuko KERCY ahantu asanzwe asohokera yes turuza kumenya byinshi KERCY aza kutubwira byinshi takubwira ati kuri micro ni Beni behind camera CK professional turuza kumenya ico bivamwo ico biva ko KERCY mbe aza kubivuga ku ruhande rwembega we biramaze kumushikira like bigashe gusanga urugo ruratandukanye canke rurasambutse ku bwa KERCY araza kutubwira byinshi reka tumu umwanya ko tusandurekana nawe kera KERCY bite yani bon biraza neza meze bien urake tad kunda guhindura tuluki we ya bakozi ba Step Media kabiri gatanu ndabaramukije cyane j'espère ko mumeze bien nanje nameze bien ego sha mwadanye mudukurikirana ati wada dukurikira yes kese makuru ibisirero neza biraza neza cyane gose twahibanye peti yangu cyane ndabibona fwaje nakasire gashashamutse bro
merci beaucoup cyane naka gift baguhaye ka gift kikiye Petra ubu diaspora muri chayi hagarara ashira bero bro bibi dataguye oya hagarara ntuhagarike inganye ariko uraberewe KERCY muravuze kuberewe ntabavuze nabi merci beaucoup ni too much yes wakoze Steve Gataro idwi like araza kutubwira byinshi KERCY bega like ntasubiye inyuma gatoyi umunsi wawe umeze gute uri kugenda gute umunsi wanje uri kugenda neza ndashima Imana muri rusangi ko ari bwo ikora ibi urashima Imana muri rusangi ko iri kwiragufasha ikabikurikira kora ibi inya ikabirikira nkaba nkihumeka ari abashima ariko kuba bapfuye suka Imana ibanka ubwo ba yo kandi abantu barakora afacane muri no misi KERCY mbega wowe witeguye gute ko ariko arafacane wewe ubona ko byogenda gute biko vyogenda gute umwe wese n'umunsi wiwe kandi kindi naco namamvuga umuntu ntuzurabe ivyagira aho umuntu uramwanko kamuvuga ariko apfuye bitwenyera mu ginyuka muposta ndakubwije je ni napfa ntuzomposting uzundeke ko iki atazogupostinga KERCY hagarara singira umuntu azomposting utampostinga iri muze muzondeke ama pictures zoba yabaye menshi mwijuru abacuza kumpostinga ngaho ndondereka agushaka kwiki egoma ibaze vraiment umuntu yaragutuka yagufaka ico dikimara uruzo gupostinga kimara yacapfuye kije mu muriro cyo kimara yogipostinga kigiri ikivugiriza uburirimbo bwiza ukakijana muri TikTok ya kimaraya ukakivugiriza ngo reka nigire kota mwijuru ibaze tuzahurirayo kandi benisho kintu je ndiko ndabona mu kwezi amapfa abantu benshi sivyo kuno kwezi yamo kandi rero ikintu kihari nuko niko nyene umuntu yoza aritegura akazarasaba iherezo ryiza nta kundi kuko nyene umuntu apfuye rega umuntu apfuye ntabagiye kugira bagiye kubaho neza wazo ubuzima bwo mwisi ukuntu bubayeho nabi Imana cyari bica bisana bya bindi avuga ati umuntu aruhukiye yapfuye umuntu aruhukiye yapfuye uyu n'umuriro turi mu cawumva nk'ubundi twaja kota ni miriri ibiri we muriro wo kwisuka usanga uzoja kota uyundi ariko ntawe ubizi ntawe urapfa garuka tubwire uko bimeze usanga n'undi mwijuru bimeze bien Yes, nikibazo ncanibaza kubaza KERCY mbega wewe wibaza ko umunsi wawe uzopfa uzoba ari umunsi umeze gute wewe ubona ko bizoba bimeze gute kubwawe bigerageje kwiyumvira nuko sanzwe bayeho ubona ko urufuzo gusanga uri muri eta imeze gute uzogongwa uzokura senga mu rushengero uzoba umeze gute uzoba uri mu bitaro bimeze gute Bon, nta ubizi like umva nkubwire nta ubizi nta umenya urupfu azopfa ya umenya urupfu uzopfa woza urinda kuko abantu benshi bama bapfira mu accident bagapfira mu mamapu bagapfira mu bubare bagapfira so ntubuzi ko antwa ntubuzi ko uza gupfira aho hantu nanje rero gusa ico nzico nuko nzopfa meze bien biri so sweet Yes, bega bibaza yuko KERCY bariza kubwira ati usigaranye no munsi wa nyuma iki wokora ku munsi wa nyuma iki like nakubwira KERCY no munsi uheze cupfa cubumuhisi niki wokora bwanyu ico nokora no hamagara amakozi w'Imana apana umupatiri nkirega nkavuga ivya byose noba narakoze twaha twose noba narakoze hama nkaba nyene nkaca noga nkaca nyena nkimwesha igipara meje kwimwesha igipara nkaca nkura kizinzara meje gukura kizinzara nkaca noga neza bamaze kubimbwira nkaca ngenda mwishengero nkaguma mana ndakwingiza racaca hamana nkaguma senga rufurujere nkaca njyama ngati mana ndakwingiza racaca icanya wakiga KERCY ivya erigari ivya hano nagiye kwa patiri kubera umwanya muke canke kwa pasteri hama akabura umwanya kugisengera kigire neza nyene agifashte neza kigire neza hama nanje nkaca ndagisengera of course ya heraheza neza hama nkaca nyene mwijurega nta kundi none gashayibaze none benisho none Imana yatuzanye ngaha mwisi turi ngaha mwisi sivyo kandi aha mwisi shetani yaciye mukurorera aha kwisi none gasha ubudacumuna ninde iyi shetani wewe yibana amahoro none cyawumva rero nta numwe nimba Imana izovuga ati nimba Imana itazovuga ati reka basi shetani yarabagiriye nabi shetani yakize kuba mwisi nawe
nta numwe azoja mw'ijuru ndabigutuye yego urumva ico tuvuga ati rero Imana rero izogira ikigongwe rero izogira ivyo izotolera muri bimwe bimwe ko isanzwe izi ko tusanzwe tubanyeho n'umugwanyizi mu bisitani irabizi ko tubana ngaha mw'isi kabisa yego je nibaza ko baba pasiteri baragize urubanza bararyohewe ati ashaka aho bagiye kubana ngaha je bikwiye ivyo onye je nyene numva babivuga ariko ku bwanje shetani ndazikibaho none ko woja umuriro nawe mu muriro none ura na shetani face to face gucya mubona face to face ibakwe ndagiye turahuye turanyene turakuye kuri map nasaga tubanze guhura yace nkunko umutipe yace mu mutipe nabizi ntawamenyasha ariko nyene hari igihe ushobora kurota inzozi ukavuga ati uyu ni shetani kweri twari twabonanye ariko nyene urumva je ndazi ko shetani ari urugabo runini yarusa nabi yego ati rero urarusije bakwita ari ryiza rero bakwira ibi uragiye mu muriro urahuye nawe ati ngujya udutwara utwara amadayimoni yose ngujya ukoresha ibyaha ngujya turahuye basi barampaye nki nuko ata bintu byo kumwica bihari reka numve sinumva ico namukora ico namubwira mbwa sheta sinzi ko kw'ico gihe hoba hari aho hantu nimba babitwa chon sinzi ko ururimi bavuga uzomuhamagara gute none shetani nawe tuvuga gute nyamuga aya tani umva tani ndakubwire basi nta kuntu worabavure mu kazi uragira system ukareka kuzuratwara yoyo sinzi ikintu nomubwira kuko ubu unyasigaye ibintu vyinshi kuburyo ubona umupasiteri araje man araje ngo Imana irambwiye yuko ugiye kuja mu muriro nja mu muriro ntarapfa gute yari rero kandi Imana yarabivuze yuko mu gihe ca nyuma hari abantu benshi bazoza bigize bazoza mu ntuze bavuga ivy'Imana bavuga ivy'Imana like bigira beranda kandi bazotakaza benshi none nico gituma ca duheba gusenga none gasha tuzoje gusenga tumenya yuko tuko twumviriza shetani tumenya ko kuko shetani irazi bibiliya ntufye shetani irazi bibiliya ye kuyu utona ihenda iyo siri mu mutwe wewe uzi bingahe muri bibiliya mbwiye shetani ije kukubwira ubutumwa bw'iziraza nk'agahungu keza kambaye costume ikaza Yesu nashime kandi navuga Yesu nta kintu bitwaye kwera no mu rya bibiliya yayiravuga no mu rya bibiliya yayo bayanditse Yesu kwera no mu kuzimu ishetani bamwitwa umwami ntivuga avuga ati umwami aguhezagire cyane wacavuga amen rero we ndabona yuko ugiye kuronka ibintu byinshi ugacivuga ati ukarera udasinziriye ngo inzabu zitatu ngo bazimpaye ngo bampaye kontake ngo ngiye kuja hanze ngo viza zabuze bampaye viza ntagiye kurirwa ndatonda uyikuye wewe nico gituma ca twemera kubikisha twemera kuba abapagani kugira ngo Imana niyazizo dusange mu bwo bupagani kubera ko ntinumviriza benishu simenya ati wewe uri kuvuga ivy'Imana ninumviriza CK simenya ariko kuvuga ivy'Imana bikaca benishu tugire tuzosenga tuvyutse hama turyame yes na cyane mugabo nivyo nisha dusubiramo nivyo bice bisa n'ibyo tugira tuyagura muri KERCY bavuga ko shetani ikiratera ingo z'abandi cyane kandi cyo cyari kwicaba of course ikoresheje KERCY aragiye kwahukanisha umugabo n'umugore none mve basha benisho none shetani barayibeshera nashe ntayo bayibeshera shetani nyene none umviriza ndakubwire wewe nk'ubu Imana iramunkopesheje sivyo ben reka ndabivuga ko ariko pour le moment t'es en couple yeah okay urumva nk'undi en couple sivyo hama oya di en couple reka ndabivuge basi ntari en couple Imana iramunkopesheje sha benisho ndigishomeri bene uburaza abantu benshi bamaze amashure unye barashomereye uca ugenda wironkere umuntu uze Imana iramugukopesheje kuko Imana ni nta kintu kiguba Imana itakizi yego urabizi rero Imana nk'ubundi ko ndagenda mibarabara nigira kazambona umuntu arahagaze
Imana imutumbereje wanje sijeje nyene ndi umukobwa Ben sijeje nyene ndi mwiza sijeje nyene dutabandi yari kugenda kuba misi kubaho zaraba misi 2020 misi dikombye akabari wa murondera ariko arabonyeje warahagaze hama Imana ikabera mu nkopesheje ariko nanone sikuvuga ngo ndamumarira ivy'uwo mu mama no we no hama nyene tukikundanira umutima we nkawutoragura none nivyo umuntu aca bizira Ben kurundi ruhande je mu rumenga wubaza akavuga ati mbega uko mpagaritse wafise umugore afise umugabo gute none ndakubaza ivyo biba bimwanditse mu mutwe mukuzanira ko ikamugutumbereza ko kandi ikamugutumbereza ko Imana nimba byamugutumbereje shetani niyo mugutumbereza ati ndakubwiriye shetani nishaka kutunga ya no kuvuga rero iramuzanye hanga abanditse ngo n'umupapa none ya kandi bagi aba yayikuye swa kuyambara ageze kuri portail none ucubime ni bagi ya mariage ni bagi ya mariage nta yambaye ze muri abacungira abagabo banyu ko bambaye bagi birabasha none like kugira umugabo agira iyo ngeso biba byavuye ku mugore cyangwa kwa n'umugabo afise ingeso yiwe abiba vyavuye ku mugore yes umugore gutereka ashaka gusigurira donc nka kurya anye abagabo donc urabona arinza gutumbera wewe benisho ntaze kugutoragura mwibarabara ngo tuje kubana kandi ntaze gutwara ngo ufise ibibuno ibisusu binini kandi ntaze gutwara ngo ufise ibitaye binini no nuko umutima wagukunze ikama yumva ashaka kubana na wewe newe ni kandi umuhake yashaka sivyo hari umuntu avuga ati nubwo cyo bari kibi umutima wamukunze akaba afise keya jewe nzomutunga hama gacagenda mu rugo ugatangura guhinduka ugatangura kuba occupé n'ibindi bintu none ni ikacatangura kuja kurondera abajene bari ibintu bagize nyene bari bazi ico barimo ya nk'ubunye urataje umugabo arataje par exemple avuye ku kazi ugasara iki usanga ku kazi bamututse nko bamututse akazi yagakoze n'abakazi bamututse yahuriye uyo na stress zitandukanye ugasanga ku kazi yani bamubwiye nabi nk'umubosi yamubwiye nabi ugasanga ku kazi yahuriye yo na stress ronaka ugasanga ku kazi agiziki ho kumwakira umubaze bebe vyagenze gute muheke mumaze kwanza utangwa kumaze ati vyagenze gute ku kazi kushobora gusanga yahuye bamusunuye ugasanga yahuye n'amwatsamande menshi ugasanga yahuye n'ibintu ronaka ugasanga bamukubise nk'ikofe yahagaritse imodoka nabi bamutwanze ikofe ugaca usanga ivyo byose atashe azi ati ngiye kuruhuka kwa madame ngiye kuruhuka kwa kumwamikazi wanje kugira ngo nyene umutima ucuruhuka arashitsa akigera mu mwangu utawe kumutuka aya masavuye he arakakaguma yihoreye akaguma yigiziki amasavuye bebe nari mukazi ivyo nivyo umva wozana ngaha aya masaha ugatangura kumutuka nivyo ntanabikubwira umva bimugumye mu mutima kandi arababaye nta muzosanga bibaye indwi imwe izibiri zitatu zine ukwezi guheze acatangura kwiga systeme y'ukuntu azoza araja kurondera abakobwa hanze hanini bagore nuko bivako zimura bahakeya avuye ku kazi umaze bebe vyagenze gute shiri vyagenze gute kushavuye kumengo ntumeze bien umubaze umwicari kumuganiriza nani washa umutuke nkuko umengo na nyina we ntiyamutuka genda umanze ushaka kumenya umuntu genda wicare utuze ubaze mama we ati umuhungu wakonda iki umuhungu wameze gute nani anzanga ubu rero wavuye manze umwicara umuganiriza umubaze ku kazi bebe vyagenze gute ko umuntu umeze neza aca bikubwira byose kandi abari proud everything like ariko ushobora kubwira umugabo ugasanga umugabo kwera stress nka kujya nyine wabivuze usanga yagize ingorane zo muri ville bamwivye canke bamutwanze ikofe bamutabaguye amakofurongo ugasanga kubwishavu ugashuza kumubaza n'ivyo bintu ugacibona umenga ukura mutakariza umwana nowe yaduka gashavu ugasanga n'umugore arashavuye ugasanga ntaco bakuyemo none kurundi ruhande numva ko hari gihe n'umugabo ashobora kuba vyitera ka KERCY nowe donc umugabo uramuhenda benisho mwe ntimwiyiza abagabo umugabo uramuhenda ukamubwira nimba gututse ukavuga ati no problem araza kunsaba imbabazi naco bitwaye aragusaba imbabazi reka
aragusaye uri umuhindahinda ngo ntuse kuntesha umwanya no ntabwo ndiko ndagutesha umwanya ukamubaza nyine ukamuyengaye ukamubembereza araza kugira ati kandi pardon ishavu ryaheze pardon madame wanje narifise ishavu bari iki ubahungu ni ubahungu terega ni kuneza iwawe urugo rwawe uri kurarusambura uri kuwisamburira ko nk'impene uri kuja ngaho uzana abakozi b'imanga wanje ntashobotse mufate neza urabeka adashobotse mubembereze mufate imana nga umviriza bene ngi bebe harageze ko umugabo umufata neza umuhekeya umwiyegereze bien bebe ngiye mu masengesho ayo masengesho imana yakubwiye yuko uyagutsa n'umugabo nayaye shari nyene pastor yambwiye no musikonza kumufasha guharura amashikanwa aruta urugo rwawe kuva ryari shari nta muntu musigaranya acagenda kuzana akademo gaba karamuhakeya mu mwanya uri mu masengesho hamutaje hama ugasanga nyakademo karagize ntacubuze mu nzu rero KERCY kurundi ruhande kuvuga ati rero abahekeya mbwe kurundi ruhande umuntu aciyumvira namwe mu Ufise mu ruhara ko umaze kubona ko umugabo lakamaze kugira ingorane nkizo abayifuza nk'umuntu amuba hafi mu vyumvira ariko pana mu vyumviro vyo kumwahukanisha ugasanga kenshi ahuye na bamwebwe mukiri bato bivanye n'ukuntu ba wambaye ukamusudiza like kumwereka yuko wewe uri open usanga arahawe ikaze hama usanga umugore we aramwibagiye biciye muri iyo nzira KERCY bivanye na za stress ariko uravuga ariko urumva je mbadamuvuye stress umuganga n'umuganga yakuvuze urabe nk'ubenishu iyo bakuvuye ikintu bavuga ati waririra mu misi kuko umugabo ari inzaro ngo aragira benishu we hari gahunda yo kurongora Ufise ndayifise hariho n'abadafise gahunda yo kurongora ariko agahura n'umuti bushaka kamuhakiye y'abakira baje acaja muri gahunda yo kurongora atari birimo nico yashaka umuntu amwitaho amufata bien amufata nk'umwada donc yani stress zihera kubera we kuri abagabo bagira stress ibintu byinshi nene ucawumva rero ufise umugore w'igikashi uratashe hakubaze no kuntu wiriwe nene wumva uciye umuntu agufata neza uri ku kazi y'ishusho watashe natashe ariko turi kubira ca gikoko umva tangwe kukwita ugikoko uri umugore we turaza kuvuga na shusho ngo ndeka nje muri dushe akemera kaja muri dushe kugira muvugane kwinyegeza kandi umugore ari hajya uri ngaho ari mu nzu yatashe mu rugo rwiwe yarigiye kurondera amahera horo hano abantu benshi rega baba bari ku kazi hambwa ati rero no musibuza gutaka 14h bahora bataha 18h 19h cyatangwa kwiyaga nk'utu ari karandika umutima ati ngomba nje kota wa muriro ari mu rugo gasanga ati umugabo yatinye gutaha umugabo gasanga ati gutaha akavuga ati jewe vraiment bopfuma kongera kamasaha basi bopfuma ndonka ubuzi bubiri muri bopfuma ndonka ubuzi bubiri ako nzokora après nako nzokora niki hama gacu usanga nyine bibaye uko nyene twerera bakaza nyene umutima watakaye uraho uri wenyene natwe tukawutoragura tukawufata bien ya ngese ugasanga mwebwe mwamutwaye mu vyumviro umugore yamwibagira mamutandukanyije nuvuga abantu baba barasaba no ariko nico gihe urumva niwe yisamburira ko benisho niwe yisamburira ko niwe yisamburira ko none gasha bagira umwishengero baje kurahira uzomwubahe uzomufate neza uzomugira iki naje umugabo abagabona naje nuko kuko mwamikaje wanje nzomufata neza nzomubungabunga kuko niwe Imana impaye niwe ugaca usanga utangwe kumufata nabi utangwe kumufata nk'imbwa utangwe kumufata nk'iki byari yizeye imitima yantuze yabaga bihinduka n'ingoga sinzi ko maze kubibona ihinduka imitima y'abatipi ihinduka n'ingoga cyane je ibyo ndamaze kubibona ariko ihinduka n'ingoga bivanye n'ukuntu mwebwe mudagira nukuvuga umva aramenyera donc ukuntu aba yaramenye exewe nk'ubafise mu exewe barabaye baze kuvana ukuntu babana donc niko aba yaramenyere uzora ni wakundana abakobwa cyane muzora ni mwakundana n'umutipe ukujya kuntu uzobona ameze niko mu exe we amutwara so nimba ubona rero yidekesha mugumize myo direction nyene kubera ko hari gusanga exe we yamufata yamudekesha amufata neza aho nundi usanga ari urukundo rw'igisirikare yarifise mu exe w'umusirikare
ari beni ya of course nimba ashavuye atambwira ati amazi urashavuye oya sishavuye okay gacusanga nyene yarabimenyereye wowe bamaze turashavuye no meze neza no mbwiza ukuri ba proud umbwira gacusanga nyene yabimenyereye yahuca umukura myo direction kamuzana mu yindi ariko nyene yamenye myo direction kuteka kona nyene avuga teka kona nyene umutipe muzima man afisa abantu atwara man afisa abantu nyene atwara nyene avuga ati abandabahemba abandabarayo agize imbere yawe bibiri sawa ariko ugasanga ibintu bitangaje cyane ugaca utangara ko mufatana ngo ibyo bintu bigira ngo biranshisha ngo ashaka ati narose umusirikare kweri narose umusirikare cyo tuvuga rero ngo biki nibiki murabana ego murabanye kuko ifimana yifatanirije ntushobora kugitandukanya murabana nubwo buri umusirikare nubwo mugenda koko muyikomine mukandikwa baziti uyagiye kuntema ati iyi nimbuga itaniye kwe akanaga karanishiye mu igoti yes aho ni ku ruhande go nuvuga ko biboneka ari ibintu bitaboneka usanga umugabo n'umugore bashavurananiye kumbe byavuye hariya mu cyombo yahura na KERCY hariya abana bagishushe basanga bagira neza umfata neza yake ari kuravuga nivyo tubivuge gute byavuye ku mugabo cyangwa bavuye ku mugore abatazi ibyo arimo donc aho naho kenshi uvuze hajya muri chambre uvuze hanini n'umutipe kuko abademu b'iki gihe bari proud donc baruguruze cyane kubitombwira ngo iki niki none benisha gicumbira yuko nka jewe par exemple oya jendi en couple mbabarira bagaca usanga ndagiye kurongorwa sinawe nkuko nakubwiye si telefone ya telefone mu telefone connection ndagiye kuransanga connection imeze bien connection ndinda kujana kuri antenne nkagira ngo connection ariko sinzokwe ukuboko kuzohava kumugarabe nishinzohava ngindamye barabarangiza ndinje tumuca wumva mugoma mushwana murasohotse mu ijoro mugoma mushwana mwakubwira ati ni bibaho kubera iki ati muhira narajya narambara narasohoka narakora ico shaka so nikubwira ico naje kurondera mu rugo n'inzu yawe acatanga kuyita umwobo mwiyumwobo yawe ngo n'inzu nimba nta kirose nta kindi rero ni divorce tugende kugira divorce nzoro nkundi afise telefone ya iPhone urabona ko telefone kawe ka itere muzarapfuye kucata sha ubu ni iPhone nimba ta iPhone rero ushobora kuzoja basi no kurangura genda uyirangure genda uyigure ndashukuja kuyigura ndeka saba ariko rashona bebe jena na kimwe rega none wewe bashinga aye cano hanura batipe kwabuzi yuko ufise gahunda yo kurongora gabanya gukubura bagabanye gukubura ukabuzi yuko atayo ufise kubura muga kuko uzoshika mu rugo umugore atangwe kukugaya mutangwe mukugira ama divorce kwereke umugongo warapfuye umugongo wararushe nta cuki gacu usanga umugore ari karakugaya gusanga akwicaye ko bandi abagore bikigiye akwicaye abandi bagore rero ujya mugabo cyagaho cyo kiboga icinga hamwe site bose baramerereza we hajurazi ntavyo mwamenyesha mwe murivugisha ni kiboga ububoga ari ndaburya kijya kuboko ndakurya mwe numasha aho tugira ko dusopa utujambo gatangura kuvuga umugabo wawe uramwandagaje gusanga bigeze hehe bigeze muri Amerika bigeze yuko umugabo wawe afise telefone ya itere kandi babona kuri kuramura nkuko babone iPhone bikurayiraba uko ni iPhone indani ni itere gosanga indani ni kopi uriko muraraba ngo ujya mugabo wanje kubiza ndababwiye ngo afise umukubuzo wa 500 kandi yagiye kuramuraba womenga afise umukubuzo wa 1200 ko ni wo mukubuzo wa nyuma mu isoko ugwa 1200 rero ngurika kuvuga wajya naricujije ngo nenda kubaze ngo yakudira tutamubona ramubona ariko kandi ibiki nibiki ugasanga ari gwa mutudemu kandi mutudemu utudemu ntakubura araza akagira ati bebe ukamukura bebe ibintu byose
ugasanga bamukoze ko nyene yaryohewe kujya kumwitaho kujya kumugira hanini niko bivako kandi hanini henshi no kubagore kubonyene nivyo kubagabo umugore wanze kubutamu uta telefone yawe ufise itere kandi hagezweho iPhone acatahura kuvuga ati nzoja kurondera iPhone aho ziri nta kibazo nimba yashatse ariko urumva dupingana urumva ko kutaguha kudahaga kwiwanyu nako nyene kudahaga none ndakubaze beni nawe erega nizohinduka KERCY ikibazo hagarara none ndakubaze nkajewe fisaba ex wanje sibyo none aba ex ushaka nzorinde ko jari kwibuka umu ex wanje ndagufise beni ariko ni je cyonzi cyoco umaze kuja mu rugo KERCY ubumaze kuvuga ati je ni hayishingiro yo kubyara abana ni nyabana uzobabyara gute telefone ari itere kandi hagizweho iPhone ariko kurundi ruhande namwe bwe mumva murabise mu ruhara bakira tubakira nyine ibaza umuntu nta telefone dukora ko twebwe ngo ni service ngoma murimwo umviriza hari abantu badakora twebwe hari abantu usanga badakora ku badakora ku matelefone yabo amatelefone yabo nta nawe dukora iwe waraza akavuga ati nyitaho nanje nzokwitaho nukwitanaho bene je niko mvugira abo bantu nyene baba bafisa abo bavye abo bapapa abo bantu nyene bafate neza nabi Imana yabaye none ndakubaze bene ariko hapfa abahungu benshi kandi havuka abahungu bakeye none tuzogira nta kundi nyene Imana niko nibaza ko ariko yavyanditse ariko je ariko kurundi KERCY biba ku bagore namwe bwe hariye gusanga umugore hariya yase novuga gutanga ikori yase gutanga ishikanwa hariya muvuga mu hariye nyene umugore yase gutanga ishikanwa hariya laki muvuga mbabarira amatwi no shite gukoresha usanga yase gutanga yase gutanga ishikanwa nyene nkumuka ugatangura muvya umwana nimba uvya umwana ntibisigure uko uca bibagira umugabo wawe nimba uvya umwana ntibisigura yuko umugabo wawe yarara nimba uvya ntibisigura ko umugabo wawe aba ari umucafu biteho bose kenshi usanga baca bakunda kwitaho umwana gusa ugasanga umugabo aragukoze ko manzu ndeka nose umwanya mbesera umugore abwira umugabo cyane kibagira umugore ugasanga nimwitaho n'umwana mwitaho n'umugabo sha uwo mugabo dressing ngene no bivuga benisho kugira ngo abantu babitahure kugira ngo umugore abakobwa bitahure n'abagabo mwaragize bako murabaronka twebwe ntabwo turaronka mana twebwe nabo hamva bariko bapfa kubwishi ubu mbwira abantu bose baze kumva n'uyuhe mukobwa urumva yapfuye Labagabo n'imisore baguma bapfa gusa ukwe amezi 5 araheze nta mukobwa ndumva arapfa ukuri kwivana cawo mfa rero hamaze kupfa bangahe abahungu benshi muri maternité nagiye ryari kurabasanga ariko havutse umuhungu umwe mu bakobwa 30 bavutse uwo munsi none gasha beni iyumvira wowe uri kumufate neza utamufashe neza ari abantu bazomukugikora kandi ntuzoja kuri mana wa mugabo wagumuvuga ngo ndagiye masengesho sheri arakuraba uragiye none se ndakubaze madame wanje caratugane ndacere wa mugabo we iyo ni diamond mwizina Yesu ndakibi agasanga twera gusengera agwa madayimoni ya hehe we mufate neza iyo uzosenga na dimanche nacu uzoburi kurakora ni washika mwijuru Imana ikakubaza kuko mwijuru atabagore bazohonyorayo ariko yababohonyorayo Imana yakubaza nagoye mugabo mufate neza ngo masengero ntaco bimaze usenga uri kufata umugabo nabi ntaco bimaze bene ntaco bimaze nisengesho riradukuku bene nakaye kanu masha noro numwe hotere ukuntu aheje ugaca kugaruka ku kumutwe isengesho riduza kumane gaca ari kugaruka kako umugabo wawe yagiye mu ngeso mbi kwera of course intuze ugasanga umugabo agitwara agiye kunywa itabi nta tabi yanda agiye kunywa ibintu biboreza kubera stress agiye kuja mu bagore agiye kwandura indwara atari kwandura kubera umugore arakuzana nawe ntareka kuguhatu nubwo wowe utawura umuha agenda kuraba gusa ndagwaye reka nkwereke uwo musara gusohokana nushaka kujane kuri arena aremera agafata intuzeye credit nubundi namaze gupfa ejo nzopfa agafata ideni nk'iy'umwaka akagusohoka kenjoying kijajara unsi mukarara no bavuga ati bebe nanje nari nagukumbuye wari wamukumbuye reka kwereke
yangura acawuguha utogenda umubwira ati akuye he tutanga kumutuka wambwa we kari gihe mubana mwaripimishije ambwira none shanda kubaza jewe waranyima icyo nakurondereye none bica bigenda gute kandi bacu usanga kuzaniye ingwara nyinshi benishuna abagabo n'abantu bagwara ingwara nyinshi gose umugabo urumva umugabo arashobora kuja kugenda akaryamana n'imaraya hajyamanye n'imaraya ugasanga aragwaye ingwara hari ingwara bituka ingwara yo mu kigo ingwara mu kigo umugabo arashobora kuyigendana senka ayifise mu mubiri atanabizi nawe ko ayifise uwo muryamanye cuyandura umugore kandi umva ningoga direct matani ndwirahera wewe kigaragara hari umuntu nawe nyina caguta kandi ari we yayikwanduje kwere usanga unuka cyangwa rero ni mubaheke batarabazanira n'ibindi sha usanga ko muragira usanga uri kuraho usanga uranuka muhekereke kuja mu mara kuko azoja mu maraya agware iyo ngwara umugera mubona nkuko mmenga ni simple azogenda azana iyo ngwara yo mu kigo ayigendane hama yikuzanira hama rero ucubona ingaruka yavyo benishu uravuga ati iski nukitandukira ayikwanduza gusara ayikwanduza nyene kujya nyene nawe uravyumva kibe gusa umugabo ntacimugira mugo umugore hayo abantu bakunda kuryama nico gituma benishu nanone nguma ndabivuga imana ikunda imaraya imana ikunda of course imana ikunda imaraya kwera ko imana yabidakunda imaraya benshi baba bagwaye benishu nabwo ngijya n'imaraya utari imaraya uragenda uvyige uvuga ati basireka ngende nige ngerageze bijya uyagira zocura bakatazogwa amanka yes nibyo bacu bavuga ati ngo imana irakunda umunyavyaha ariko iranka icaha iranyica ariko nanone wibuke ko muri bibiliya imana ryo muntu yamugize yamubabariye kandi wibuke yuko imana yazira hari bene hari abantu bagenda kubikura bakavuga ati kuryamana n'abagabo benshi ko mukobwa si vyiza ariko bobo imana irabakwingira ibintu byinshi ku bagabo baryamana ntibababuze ibigwara ku rundi ruhande babikora batwara ibibi ganzenye nayo imana yo bashigikira gutega baba babizi ariko sikuvuga ngo babikira ngo kubera iki bashobora kubikora kugira imana ibabona ubuzima bwabo ariko kugira imana ikazogera cyangwa ukagenda imana ikabitegereje igihano izoba kugira bazoze nabo kuvuga ati wow niki ako sinovuga yuko imana yanka imana irakunda imaraya kuko imana idakunda imaraya benisho ariko arabikubwira nawe urumva wovuga ati numva tano mutipe tworyamana ariko bavuga ngo kesi ngo ndikunda bivuga ngo ndimana je sindimana nubwo noba ndiyo ariko sindimaraya kandi imana sinoza kubivuga ngaha ariko umenye ko wowe ni wagenda ukagira baje imana barinda byinshi barinda izongora nyene wumva barinda izongora kuko arashaka kubugenda kuryamana n'abagabo batanu ku munsi niyo buri umugabo nk'umwe basiyoba amaranye nk'iyo ngwara yo mu kigo nk'intuze nk'imyaka 5 acayimu ariko akumara imuzima urigera wumva agira acanye ni kubera mu bisanzwe sometimes ndiyumvira ko ari kubera baba bari binini canke biteze ibishinga ariko kurundi ruhande nabo nyene izo ngorane zakunda kubashikira niyo mpamvu batanavyemerana cyane mu mategeko ko batigizwa guhanwa ko bari makosa menshi ntazobashike uragenda utonde urabe aho wamumuna katariho yama najya amadata abona ko bakobwa baja mu madata je nibaza ko batajaye yes kubera twayaga byinshi na KERCY tugera mu basozo ni gikirero hanura abantu like wobagira ubwo bumaraya like nuwo baja hanze kurondera abandi bagore agaturugo gwiwe nuwo mugore nyene afata umugabo we nabi mu rugo haba no mu cumba ugasanga umugabo agize ivyo byo kuja hanze nuwo mugabo nyene afata umugore wiwe agafata umugore wiwe nabi ugasanga agiye kurondera abagabo hanze ni gikirero bahanura kugira ngo inge zabo zigume zitera imbere bimwe bigenda neza cyane ico no bahanura kugira ngo tugire ico dutanze abantu bagiye bagende batahanye ico no kanze ndavuga ko mwumwe ico no hanura kuba ico no hanura ku bagore icambere ico no hanura ku bagore nuko mwoza murafata neza abagabo banyu umugabo wanyu nimba bishitse agakosa abagabo ni nk'ababebe mwegere umuganirize umubaze mutware wanje byagenze gute ko umuntu umeze neza ko ntakumenyereye umeze uko kwanza mutarana abana manzi umwige muzobana wamumenye
wamenye ntuzezi Wamenye wamumenya ashavuye wamumenya twenga wamumenya ababaye hamukamwegera ukamubaza ati byagenze gute n'ivyashikaga guha ikofe ihangane ugenda utuze ufate nk'uko umenya nta cabaye ndazi ko iyo ntuzeye iryo kofe yagukubise canke ivyo yakubwiye nabi azovuka amace bugufi agusaba imbabazi na gift jemo ariko niyaza akakubwira ati mukunzi wanje afise ikintu mbanye ku mutima ariko bisigaye byanka ko njyama serious rero bisigaye ko njyama ndaryama nkakuraba mu maso bikanka nuko nkoranitira ahubwo ngo kimbira ico kintu ni giki cyarashitse ndaryamana n'undi mukobwa benisha bishitse akabikubwira n'amahigwe bishitse akabikubwira abagukunda sikuba ngo ujungu ushatse kunyemeza ngo yuko ngo cumwegera umubaze byagenze gute yani mwahuye gute mwavuganye ikiringo kingana gute kugira ngo hagere aho muryamana donc byagenze ko kitego kugira wimbire kuja kuryamana nawe jewe mpari byari byagenze byatewe niki aca gusigurira uca ubona aho ushobora gukosora ucubona aho ushobora kwitwara neza ucubona nimba kubwira ati jewe wowe mbona umenga warahindutse je mbona umenga ibintu bigenda neza curaba aho ukosora ariko naho navuga ugaca umutwanga ikofe no musi aragihorera ariko ejo ntazogihorera azoca gufatanya ibisaya nico cyo naguhanura rero mwegera umubaze ukuri nukuyaga be muyage kwanza wumva icabiteye bijya bintu haba ku mugabo n'abana ku mugore ego mandi ko ku mugore manze umubaze impamvu ameze uko umanze umubaze igituma ababaye azavuga ati mfise umugore azavuga ati none ku bandi bagore nzoja kurondera ibi ku mugore wanje byose ndabifise ndabironka ni ku mugabo nubwo ubu atana kimwe ushobora avuga ati wow so sweet ku mugabo naho ejo no hanura ku mugore nibaza bavyumvise ku mugabo naho ejo no hanura umugabo wewe nimbushitse madame wawe ugasanga muhira ameze nabi gusanga araryamye ntiyarondeye ntushi kumutuka umubaze ngo bla bla no mwegere umubaze madame kuki utarondeye kuki utagikoze kuki utanyakira ukamwegera nubwo umuntu atakwakiriye ukamurindira nubwo abagore bafise amakari menshi ukamutuza ukamubaza ati calm down mbwira vyagenze gute kugira umere uko nubwo atampamvu ihari cumenye ukuntu ushobora kwitwara ariko kuzo kugenda ukurondera abandi bakobwa atampamvu wamenye nabo nyene abagabo hanini n'amakosa ariko hari abandi babicaye bakaganiriza abagore bakababwira nabi cyangwa bakabima time kugira bavugane usanga umugore yari ivumba yajya mu cumba ciwe nta kundi ucugira ku bagabo rero ibira abagore banyu mubafate neza nkuko rubavugwanye nkuko woburanye n'ururubavu nkuko woja ukabaka kugonga ukaburura urubavu wiyumvira uko nyene sinogenda bakangonga urubavu rusigaye ikafate nkuko ari urubavu mufate neza mubaze ariko hanini n'abagore mufata abagabo kuko abagabo ne nk'abana yani nk'abana umugabo ucumumenyereza arakimenyera cyo bavuga rero nuko ama babandi nabo bakira abagabo babandi cyangwa bakira abagore babandi inovuga nshize kuvugwa muri rusange abamaraye ubahanu iki nabonye ntabambara n'abakora ama service abanyama service niko babita basabonye nuvuga ngo banya service bahanu yigiga kiasi ubwa neza abanyama service rega ikibazo mwebwe ntimuzi uko muba muri ko muracumura muko muracafuza ikiremwa c'Imana nagira nibo bicafuza bonyene bakaja gukora ivy'Imana idakunda none ko baba ariko bakira bonyene baba batishoboye gabo batishoboye dafise aho bifashe none yaba hatarabo bagabo none ivyo bakora barabishigikiye bon ko bwanje ntavyo nshigiye ariko ndiko ndabavugira apart yabo kwera ko abo bagabo none bo bibandanya cyangwa bo bireka umva nkubwira abatipe baba barababaciwe n'urukundo abo bagabo baba baciwe n'urugo rwabo baragenda bakabitura bakabafata nk'abavyeyi ico bahanura rero bo bigumamo cyangwa bo bivamo cyo no bahanura nuko abo bagabo ari bo bumanza abagabo bafise abagabo rero batari mu manza bakabahiba hama nabo bakazobura bakiya bakabura kiri bakabakomesha Igeisha kuza sembeze kwa gatanu indwi twaje byinshi na KERCY kumbure tuzosubira ubundi rero ariko bari kuri micro brand kamera nisike professional KERCY abantu byinshi cyane akubwira ati kugira ngo abonye bakuru ubwo buzi nuko biba bivanyira bagiye baza kwarondera banzu bihebe nawe ko je kubwanje ugiye kurondera ujya bita kwa umumaraya nawe deje umaze kuba umumaraya eko umaze kumurondera mugasanga igicumuro kimwe mwese mumaze kuba basambana kubwanje rero mvuga ati banzu bihebe wewe uje kumurondera hanyuma nujya wundi azobiheba cyangwa ijya wundi nawe nyene abanza bihebe hamujya aje kurondera azobiheba namanze bajya
bakire abo bajya bakire nyene bajya baza kubarondera nibamanze baba ega bo bacobona yuko bafise agaciro kanini je bazombona ndi kumwe n'umugabo wanje aba yararyamanye n'umugabo wanje nigesha azonyubaha gute azonyubaha gute abona umugabo wanje yirirwa hariya kabisa rero ni kuvuga umugabo wanje koza yubahe amanze yubaha uwo mugabo wanje amanze yubahe ariko kuza kuja mu ndapfuma aja kwa ahandi hantu basara abasore kwine bo mu nzu tuzosubira gutaha konsenza abagore n'abagabo mwazumvise mu bikurikiza uko nyene laki babwiye ati mwishare hasi muyage hanyuma umenye umugabo yawe yaje ngo umenye mu bitorera umuti ya of course